Tegana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi madahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru yandi agezweho, turi ku munsi wa kane kw'itariki ya 23 Rusama 2024. Tubazaniye inkuru yihuta kwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, ubu afungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umukobwa wiwe yagiye kumusura no kuraba uko amerewe. Ageze ku bajejwe umutekano mw'ibohero, yasabwe gukura impuzu zose imbere y'abapolisi kugira ngo yemererwe kugemurira se. Bakaba rero baranamutegetse gukuramwo agahuzu ukimere. Inkuru rero yashizwe ahabona na Pacifique Rinazwe kuvyo yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook, tukaza rero kubibagezaho vyose. Iyo nkuru y'akamaramaza mukaba muza kuyikurikira ku buryo burambuye. Pacifique Rinazwe kandi yanayishuye ko ari umugambi wo kunaniza umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni ngo ntuzosubire kumugemurira no kumujanira ivyo akeneye, ahubwo ko bagiye kubananiza kugira ngo abari bo babimwihera. Bikavuga ko rero hari umugambi wo kuba bamuhereza ishano, ariko hagati aho tubabwire ko n'urubanza narwo rwiwe iyungururizo rwoba rwimirije ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatanu 2024. Byose rero tugiye kubigaruka ko mumenye uko byari byifashe ku munsi w'ejo. Iyo nkuru y'akamaramaza niyo tuza gutanguriraho. Tubafitiye n'izindi rero zigiye zitandukanye, aho Dr Thaddée Ndikumana yigeze kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu ari wagiye kurongora ibiro vya Angelina Ndayishimiye, akaba asubiye Dr Jean Bosco Girukwishaka. Mukaza rero gukurikira byinshi bigiye bitandukanye ku biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, kuko kuva Burundi bwikukira Angelina Ndayishimiye niwe mupfasoni n'umukuru w'igihugu yahawe ibiro wenyene. Fyonda kuri subscribe niba ukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha y'igifaransa fyonda handitse sabone kugira ngo utacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye kaze, iyi ni Hejuru TV. Inkuru y'akamaramaza, umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni yarasabwe gukura impuzu zose imbere y'abapolisi kugira yemererwe kugemurira se. No witwa Joy Akimana benshi bita Joy Bunyoni, ni imfura ya General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ubu akaba afungiye mw'ibohero rikuru rya Gitega mu cumba afungiyemwo wenyene kandi gicunzwe bidasanzwe. General Alain Guillaume Bunyoni ari kureba kwakira umukenyezi wiwe n'abana biwe gusa, ubundi baraza kumuraba bakabanza gusakwa n'abapolisi, hanyuma rero bakabona kumushikira bakanamugemurira imfungurwa. Iyo bagiye rero muri ico cumba Bunyoni afungiyemwo, bano baryango biwe baherekezwa n'abapolisi babiri, bakicara imbere yabo kugira bakurikire ibiyagwa byose kandi bacunge ivyo Bunyoni yoshobora guhabwa. Ivyo umuryango rero wari warabimenyereye, nta kibazo rero vyari biwuteye. Gusa ibyabaye ku munsi w'ejo n'akamaramaza, hari ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatanu 2024. Joy Akimana yagemuriye se wiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega nk'uko vyahora. Ariko icamutangaje nuko abapolisi bamutegetse ko ategerezwa gukura impuzu zose harimwo n'agahuzi ko munsi bakazisaka, hanyuma rero nawe nyene bakamusaka ataco yambaye, bivuze ko ari yambaye ubusa, maze bakabona kumuherekeza mu cumba General Alain Guillaume Bunyoni afungiyemwo. Joy Akimana Bunyoni yarumiwe yumvise ivyo bintu, aca yitura urongoye abapolisi nawe nyene ashimangira ayo majambo. Joy Akimana rero ahamagara umuyobozi w'ibohero nawe nyene ati utemeye ivyo bagusavye shaka usubira inyuma. Joy Akimana yarabagumukanye ko bariko bamusaba ibintu bidakorwa. Uruhagarara ruraduka kugeza aho umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega hishikiye nawe nyene avuga vya bindi nyene, yongera koko itegeko ryavuye hejuru. Joy Akimana rero yararondeye umushingwamanza wa General Bunyoni, uyo nawe arondera abatwara CNDH n'umushikirizamanza Kizigenzo Republika arababura. Vyakabaye kera Joy Bunyoni yahisemwo gusubira inyuma arataha ivyo yari agemuye navyo arabitahana.
Hagati aho rero bamwe mu begereye General Alain Guillaume Bunyoni bavuga ko hariho amakuru adahumuriza ameze nk'ibihuha baza bararonka. Amwe muri ayo makuru avuga ko hariho intumbero yo kunaniza umuryango wa Bunyoni ntuzosubire kumugemurira, maze Bunyoni yatanguriye gutuma hanze abamugurira ivyo akeneye. Abatanga ayo makuru rero bakavuga ko intumbero y'ivyo vyose yoba ari ukuronka uko boha Bunyoni ishano. Nta cemezo rero dufite kuri aya makuru, ariko ivyaraye bibaye biratuma abantu bibaza vyinshi. Ibi vyose rero biriko biba mu gihe urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwimirije gutangura mu gice c'iyungururizo muri sentare ntahinyuzwa kuwa 27 kwezi kwa gatanu 2024. Amakuru rero dufise avuga ko Perezida Ndayishimiye aremerewe cane n'abamusaba kurekura General Alain Guillaume Bunyoni, haba mu gihugu ca Tanzania haba no mu mugambwe CNDD-FDD. Ikibazo rero kiramuhanze hamwe remera ko iyo murekura ahandi rero akisubirako. Ubwoba rero afise nuko kino kibazo c'ibitoro gishobora no kunanirana rwose mu gihe abahoze bazana igitoro bavuga ko ari ba Somambike ba Bunyoni. Umugambwe rero naho bavuga ko ifungwa rya Bunyoni ryatumye umugambwe CNDD-FDD usa n'uwatagifatanye. Abawugwanya rero baca bawubamwo indani muri wo. Perezida Ndayishimiye we atinya ko kurekura Bunyoni bizosigura ko yamufungiye ubusa, ko yamurementarije maze irekurwa ryiwe rigahindurirwa intsinzi agasohoka ameze nk'incungu. Bunyoni rero azoca akundwa kurusha na Ndayishimiye. Pacifique Ninahazwe nawe agatangaza agira ati none ubwiye abantu bafise ubutegetsi baribuka ko buhera. Ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ryari rikwiye kubera icigwa abiyita ibihangange bose muri CNDD-FDD. Mu basigaye rero nta n'umwe yigeze gukomera kurusha Bunyoni. Ejo abasigaye bose barashobora no kwisanga harya Bunyoni ari. None bariteguriye kubona abakobwa babo n'abakenyezi babo bambikwa ubusa kugira baze kubagemurira. Se Perezida Ndayishimiye yumva azoshima za nkumi ziwe zambitswe ubusa umunsi mugemuriye mu gasho. Ndi kuri yo ndirako buca. Niyo ngabo Habarurema kuko baremeye ko bishitse bagafungwa. Bishitse bagafungwa ababo bazosigara barambikwa ubusa. Twama turiko turashimika mu kwibutsa ko iteka ry'umuntu turikeneye. Niko Pacifique Ninahazwe yagize. Ngo umuntu naho yokwagirizwa ivyaha bikomeye gute, ntakwiriye kwambarwa iteka ryiwe nk'umuntu. Ivyo tuvyibuke ko bitwerekeye twese kuko dufata ko bisanzwe iyo umuntu yambuwe iteka ryiwe naho yoba uwo twita umwanzi, niko twihamagarira ko natwe tuzambarwa iteka ryacu nk'abantu. Bunyoni ntiyigeze aba akarorero hageze kubaha iteka ry'abandi na cane cane ry'abafunzwe, ariko ntibisigura ko ngo twoshigikira ko we n'abiwe bamburwa iteka ry'abantu. Ntitwabikora, burya natwe tuba turiko tuvyihamagarira. Bunyoni rero ngo nabere icigwa bakomeye, maze umwe wese yibuke ko ejo hiwe atahazi. Ubukuru rero burahenda cane kandi burahira. Iburero ryagenewe abantu bose, ngo nitwubahe abariyo, ngo ivyaba byose bikorwe hisunzwe amategeko. Niko Pacifique Ninahazwe yoba yaheraheje iyo nkuru yiwe yashize ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Tubandaniriza rero ku mpinduka zakozwe mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Dr Tade Ndikumana niwe agiye kurongora ibiro vya Angelina Ndayishimiye, abasubiriye Dr Jean Bosco Girukwishaka. Ku Burundi rero bwikukira, Angelina Ndayishimiye niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi wenyene wahawe ibiro, abakozi n'amafaranga y'igihugu akoresha. Itegeko rya Perezida Ndayishimiye ryo muri Kigarama 2021 niryo ryashinze ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere OPDD Burundi. OPDD Burundi rifatwa nka bimwe mu bisata bigize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo biro bitwarwa n'uwo bita secrétaire exécutif canke umunyamabanga nshingwabikorwa afise igihagararo c'abashikiranganje. Dr Jean Bosco Girukwishaka niwe yahora arongoye OPDD Burundi kuva muri 2022. Kubera no munsi Dr Girukwishaka yakuwe muri ayo mabanga, subirizwa na Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu, mu nyuma aba umushikiranganje w'abakozi ba leta. Tade Ndikumana n'umwe mu bashikiranganje bari batonye mu mpera y'ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ari mu bashikiranganje batanu gusa ba Nkurunziza babandanije no muri leta ya Varisito Ndayishimiye
muri Nyakanga rero 2022 Tade Ndikumana yarakuwe muri leta inyuma y'ikomorwa ry'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Tade Ndikumana Jean Bosco Girukishaka bafatwa nk'abizigirwa bakomeye ba Angelina Ndayishimiye. Abo bagabo basanzwe barakoranye n'igihe kitari gito. Jean Bosco Girukishaka n'umuvugizi w'umushikiranganji Tade Ndikumana. Igihe rero cabo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu cavuzwemo kuri ibiturire mu gutanga akazi muri ubwo bushikiranganji, ibiturire mu kwemera amavuriro n'amafarumasi yigenga n'ayandi manyanga akomeye cyane harimwo nk'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe rwavuze mw'ishirahamwe Pona Pharmaceutical ku ruhusha rudasanzwe rwa Tade Ndikumana. Abahinga mu vy'amagara y'abantu bavuga ko Dr Tade Ndikumana yahemukiye Burundi igihe haterekeza ca coronavirus, yaranyegeje n'ibitigiri vy'abahitanwe n'iyo ngwara, ashimangira imvugo y'ububeshi bw'intwaro ya Nkurunziza yavuga ko ikirere c'u Burundi gihezagiye ku buryo coronavirus idashobora kwinjira mu Burundi. Dr Tade Ndikumana akavugwa ko wenyene yagwaye iyo ngwara aja kwivuza muri Kenya ariko hagaruka kubesha abarundi. Haranakenewe ngo n'umuco kw'ikoreshwa ry'amafaranga yaragenewe kurwanya coronavirus, aho ni ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye mu gihe Dr Tade Ndikumana yari umushikiranganji w'amagara y'abantu. Dr Tade Ndikumana rero akaba afatwa nk'umwe bazi ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Nawe yari umushikiranganji ari mu baganga bagumye iruhande rw'umukuru w'igihugu kuva yinjira ibitaro. Natwe turashoboye vy'ikarusi gushika asandavye ku tariki 8 ukwezi kwa gatandatu 2020. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'umutekano mu ntara ya Bururi. Umupolisi n'umwe mu bajejwe intwaro barafunzwe bagirizwa kwiba abanyagihugu. Ni Alex Nimpagaritse, umwe rero mu bajejwe intwaro muri quartier Bururi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi bubona ku bw'Uburundi, n'umupolisi umwe rero barahagaritswe kuri uyu wa gatatu, bafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara. Abo bagabo biba cane abadandaza b'i Bururi. Kubw'inaheza bibwe, Alex Nimpagaritse yagiriza umukozi w'igendereza imbere yo kutwiba ngo ibidandaza vyacu. Igipolisi rero c'i Bururi nico cabahagaritse, abanyagihugu n'abadandaza bamaze kwitwara kivuga ko catanguye amatohoza. Abandi babiri bikekwa bahunze n'umwigeme hamwe n'umuhungu akiri muto. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko nabo nyene bariko bararonderwa, ariko abanyagihugu bakaba basaba ko abajejwe intwaro n'igipolisi kuba maso kandi cane. Muri iyo minsi ubusuma rero bwabaye ndanze mw'isoko ya Bururi no mu micungararo yaho, bikaba bivugwa n'abanyagihugu bavuganye n'ikinyamakuru ca SOS Media Burundi. Bagiriza imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD kwiba abantu cane abazinduka baja mu masengesho canke ku buzi, barica bagakiza, niko rero babagiriza. Abajejwe intwaro n'igipolisi ntibari bwagire ico bashikirija muri uyu mwanya turiko turabagezaho iyi nkuru. Mwakoze rero niho abantu benshi baba barapfuye ku mugwa mukuru wa Bururi mu micungararo, bakaba baraguye no mu bitero vyakozwe n'abitwaje imipanga hagati ya Rusama na Ruheshi, vyatumye leta hirungika umushikiranganji Martin Teretse muri iyo ntara. Nyuma y'urwo rugendo rero benshi mu bikekwa barahagaritswe baranashengezwa, bamwe bararekuwe by'agateganyo kubera kubura ivyemezo, vyatumye rero abacamanza batatu muri sentare y'iyo ntara nabo bafungwa. Sentare y'iyungurizo rero ikaba yarejeje abo bacamanza muri intwarane guheze. Abadandaza b'impeke nabo baridoga i Bujumbura kuko inyuma y'itangazo ku bijanye n'umutekano rya musitanteri wa komine Muha, umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ritegeka abadandaza b'impeke kudasubira kureka abayigura ngo bayinyweho, ahubwo bababwire kuja kwinywera iwabo. Abadandaza impeke barabona ko iyo ngingo ari iy'akarenganyo, babona ko ije guhuhura ivyahuhuka. Niyo rero duherejeho aya makuru yacu. Imana ibahezagire, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri uyu munsi. Iyi ni Hejuru TV.